nishimwe irakoze. None rero tugeze mu kanya ko kumva ijambo ry'Imana. Turahaye kaze umubwiriza adushikirize icyo Imana yashize ku mutima wiwe. Subire ndabaramutse. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Twatanze kaze hariho abo bashitse mu nyuma. Maro bashitse mu nyuma ni umuvuga butumwa avuye mu Kayogoro. Nawe nyene ashitse mu nyuma. Batubwiye ngo yari yahabuza arazimira atakara. Ariko Imana iramukatisha afise n'amagara make. Haguruka mwari baguhe kaze. Haguruka uhagaze. Haguruka. Mbega tumuhe kaze. Mu izina ryande Yesu Kristo amukorera iki? Kaze cyane. None rero reka dusome aya majambo y'Imana mu gitabo ca kera citwa gusubiramwo. Gusubiramwo 32. Gusubira mu vyagezwe. Ibice 32 umurongo ugira 4. Kubatunze Bibiliya bahora bayisoma haroroshe, ariko uyitunze nk'ishugwe arahabura. Reka dusome rero. Ico gitandara igikorwa ciwe na gahore, kandi inzira ziwe zose ziragororotse. Ni Imana yo kwizigirwa itarimwo kugabitanya, iroranya kandi y'ukuri kandi y'inyakuri. Yesu ashimwe. Ico gitandara igikorwa ciwe na gahore, kandi inzira ziwe zose ziragororotse. Ni Imana yo kwizigirwa itarimo kugabitanya, iroranya kandi y'inyakuri. N'aya majambo tugiye kuvugana ko muri kino gitondo iriza kugenda rigaruka nirivuga ubwizigirwa bw'Imana. Ni Imana yo kwizigirwa. Ni Mose yaririmbye indirimbo asubiramwo ingene Imana imeze. Bacita gusubira mu vyagezwe, kandi murabona kivuze bimwe byari byararenganye, kuko avuze ngo ndiko ndavuga ku bantu basanzwe bakijijwe bamazige basoma Bibiliya, bavuze ngo ico gitandara igikorwa ciwe na gahore. Muca mubona kuvayo igitandara ico cabakoreye ingene barosemwe amazi yo kunywa. Ico gitandara igikorwa ciwe na gahore, kandi inzira ziwe ziragororotse. Ni Imana yo kwizigirwa itagiramwo kugabitanya. Ni Imana iroranya. Ni Imana muri ubwo bwizigwa bwayo ni nyakuri.
Yesu ashimwe. N'amajambo meza cyane ubwizigirwa bw'Imana. Ico gitanda rero twavuze ngo ndiko twasomye igikorwa ciwe na Gahore. Mbega jeho nka Gerard canke wewe wishire muri uwo mwanya, igikorwa ciwe uwo na Gahore weho canke jeho, inzira ziwe ziragororotse jeho canke weho na Gahore. Ndagahore Matayo ari karandika ivyo Yesu yavuze ngo mwebwe muba Gahore nkuko so mwijuru ari iki. Amen. Imfura na se bavuga ngo birangana, imfizi y'intama itendera nka se, agasanga ari Gahore. Nanje biransaba ko mba Gahore, nawe ukaba Gahore. Igikorwa ciwe na Gahore, inzira ziwe ziragororotse. Mbega inzira zanje, inzira zawe zimeze gute? Ni Imana yo kwizigirwa. Mbega weho canke jeho? Ndigiramo kugabitanya iraroranya. Ndibavuga ngo iraroranye, isanzwe iroranya ariko iraroranya. Ikintu cyose igikora neza. Argiye Yesu bamubwira ngo vyose abikoze neza. Iraroranya kandi ni nyakuri. Ivyo byose byugaraniye muri rya jambo ubwizigirwa bw'Imana. Amen. Haleluya. Ubwizigirwa bw'Imana. Imana numwizigirwa. Ndakwiye nawe urakwiye kuyizigira. N'amajambo abiri. Irya gatatu, kandi ndakwiye urakwiye kuba umwizigirwa nkaso. N'amajambo atatu ari muri iri jambo za kuvugana. Imana numwizigirwa, ndakwiye kuyizigira, ariko kandi biranakwiye ko nanje mba umwizigirwa. Imana ubwayo hari mwene data nasomye yitwa Yeremiya, turahasoma we yavuze ko atamahirwe mwisabaho, atamuntu afise amahirwe na make arengeye kwizigira uyu mwizigirwa. Yeremiya 17 umurongo w'7 n'u8. Ni Imana yo kwizigirwa. Turabuyizigiye nawe uko bigenda. 10 umurongo w'7 n'u8. Arahiriwe umuntu yizigira uhoraho, uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe, kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi, gishorera imizi yaco iruhande y'uruzi, kitumva izuba iyo ryatse, ariko kikamana itoto. Ndikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba, kandi ndikizoharuruka kwama. Amen. Amen. Arahiriwe umuntu yizigira iyo Mana yo kwizigirwa. Arahiriwe umuntu yizigira iyo Mana iroranya. Arahiriwe umuntu yizigira iyo Mana imeze ityo. Numuhirwe naho hoba hari bindabuze. Arahiriwe naho yoba rya bike. Arahiriwe naho bazwi n'abake. Hari abantu bagomba kumenyekana gafumagira amafuti ngo amenyekane basi muri ayo mafuti basi. Mugabo ngaha Yeremiya avuga ngo arahiriwe. Haleluya. Sindu umuntu ugeze kugira imigumuko mu minsi yarengana atari ukubahuka hajya agomba gushika kuki ati nuko byagenze ko se namenyekanye. Kumenyekana mu mafuti
hari n'abantu bambara nabi ngo bamenyekane kuko uwo muntu yambaye nabi isi nabonye igoye umuntu yambaye neza bareka kumuraba amagogenda gusaba akamuraba isi sinzi ngene imeze ukazabona umuntu atagomba kumera nk'abandi hajya ntugire ngo ari intumbero agomba ko abantu bamuraba agomba kumenyekana bagende baravuga bati naka yarameze uku twamubonye uku aho mwibarabara ivyo biratosheje mugabo ngaha Yeremiya avuga ngo umuntu yizigiye uhoraho arahiriwe haleluya arahiriwe nayo batazwi arahiriwe kubera kahiriwe hano Bibiliya avuga ngo azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi gishorera imizi yaco mu mazi ico ngo ntikizokwigera ciganyira mu gihe c'uruzuba kandi ngo ntikizoharuruka kwama Yesu adufashe uyu muntu yizigiye uhoraho Bibiliya yavuze ngo hari ukuntu azomera yizigiye nde ca gitandara yamana yo kwizigirwa azomera hariya ngo iyo abandi bumye we wazototahara hari igihe cyo kuma na Yesu ico yarakivuze kuri wa musukoni asanga nta kintu kiriko ngo nticari igihe cy'imisukoni cyo kwama muri ico gihe kibi uyu muntu yizigiye uhoraho aratandukanye n'abandi iyo abandi bo bazoba bumye we azoba totahaye azoba ari kwa karemba azoba ameze neza iyo abandi bagwa wazohagarara bahuye n'iki iyo bavuze iki muci hajya abantu barahinduka twe twabaye hagati mu gihugu ibintu birabisikanya abantu borora ubworozi atari bumwe barabizi muci inka zaracumukura niho bahora baja kugisha ugasanga inka yahora ari nini yahora ikamwa yumye kubera iki ubwatsi ndabwo iki ariko byaca bibisikanya niki n'abantu ko abantu baca bavuga ngo naho wobura ntubura uburyaci birabisikanije mu vyorogwa worora ibitungwa vyitwa nk'inka nk'akarorero hageze muri ico gihe co muci ni kibazo n'intama ni kibazo ariko impene nawe utoyiha ubwatsi muci kubera urya mukungu igenda irayora usanga witoboza urwara ni ukuvuga ibihe ntibisa muci ibintu birahinduka ibihe bikiri vyiza kera bacimbura agahawa n'ibiki muci wasanga abantu baborewe uruwagashoye urubana n'uwagashoye uruwahembwe n'uwaherekeje uhembwa bose basanga baborewe kuko ni muci ivyo ni vy'umubiri mu mana muci ni gihe cyo kuma ni gihe hari kigatwa ico kirabaho imvura iri kiragwa ico kirabaho abantu bariye bambaye neza mariya zabaye abana babonetse mu rugo ivyo ntibikura iki mugabo ngaho Yeremiya avuga umuntu yizigiye uhoraho muri ico gihe cyo muci ndazoharuruka kwama amen mbega bisere barabaye mu gihe cyo muci ehumviriza bava mu gihugu cy'isezerano bava muri Egiputa baje Kanani bategetswe kubaka ihema mu bugaragwa hari muci ntibarima n'ibimbura ariko kandi vyarakozwe kuko bari bizigiye iyo mana bavuye mu kinyago ihanga rya Isirayeli bagarutse bashitse bubaka birakunda ataburyo bafise kubera iki bari bizigiye iyo mana ko bayizigiye rero barahiriwe no mu gihe kigumye uriya mupfakazi yafashije Eliya hari mu gihe kigumye aho n'abagabo bafise abagore batagira ivyo barya hamwe nawe nyene asigaje agafu kanyuma mugabo kubera ko yizigira imana yari umuhirwe Eliya ati umviriza mpa amazi yo kunywa tayo ndayasonzanye ndayafise ndayaguha ati ntuyazane yonyene yohava niga
reka amazi yonyene ushonje ntugire ngo abantu bavuga ngo barakunda amazi utayakunda siko nutwo utembagazako atumviriza ntuyazane yonyene urazana n'utwondya ati mugenzi ngereka ngene natuye wumve Jesse ni Imana ngo mera kubwira uko mbayeho haragafu n'utuvuta jewe n'uyu mwana niko natoragura udukwi n'ibintu vya nyuma uravyumva singire ejo si hirya yejo si mukanya kaza ngomba ngire ubunyene nje ndagacumba dukoze ako gasose hanyuma rero n'uyu mwana duce turindira guhwera nk'abandi erega bariko barahwera hajya simihindi gitu ntubabona byo ntibahwera ijya singwara ujya n'inzara hajya n'inzara natwe duca duhwera nk'abarya iriya tumviriza rero ntavyo guhwera birimo kintu uzanire ndye hari ukuntu Imana ivuze ati ivuze ngo iki kwizigira uhoraho yemwe n'umutahe ukomeye kwizigira Imana n'umutahe udahomba uyo mupfakaza ati ivuze ngo iki atumviriza ivuze ngo kanya gaseke kari mu ifu kanya gasorori kari mu ifu kanya gasashe kari mu ifu bivana naho umuntu abika ivuze ngo ndikazokwigera gaheramwo ifu kandi nakarya kavya nakarya kabido nakijya gikinji kiri mwija amavuta avuze ngo najya amavuta ntazokwigera reka ntazohera mugabo banza ugenda unzanire mbanze ndye mukuvya bishigwa mu ngiro banza ugenda unzanire ndye uncumbire jewe n'umwana wawe hanyuma bizoca bigenda neza agahoro kabaza mwege murakijijwe jewe ndi umunyantege nke mvuze biri mu mutima sinari kumucumbira jewe mwe mwari kumucumbira aho nuko nabavugiye mwacamvuga ego umunwa ntaco bipfana n'umuntu dukunda guca dushira ibintu mu vyiyumviro vy'ubwenge kwari kwivuze ko katazohera reka jewe n'umwana turya hanyuma tuguhe nawe kubera ko muko dutangura wewe mugabo uyo mugore yari yizigiye iki uhoraho ati umuntu avugishwa n'Imana ntiyadutse kandi Imana ndayubaha kandi mwibuke Imana imukura kururya mugezi keriti yarariko yamubwiye ngo nageze amen nageze Imana igeze ikintu naho uraharamwo mugiswara vango ngo hautabadilisha ntuzohindura kubali wewe ubadilike kuliko kubadilisha kitu kwari ongo umviriza nageze umupfakazi hari abagore bafise abagabo nageze umupfakazi hari abagore bafise abayaya n'abana benshi n'abahungu n'abakobwa bo kwakiriye Eliya ariko Imana igera umupfakazi Imana irafise abakozi Imana irafise abizigirwa haleluya acashira mu ngiro ivy'abariwe aramucumbira iyo Mana ni nziza mbega ubaza Eliya ati mbega Eliya mwene uyu mupfakazi uwatunze uwundi ninde abantu bakunda kwishura n'umupfakazi yatunze Eliya undi ati ni Eliya yatunze uyu mupfakazi ariko mu majambo agaragara bose bari bizigiye uhoraho baca baratungana amen bagira gute baratungana Eliya taza ifu ryaca rihera bagahwera nk'abandi kandi Eliya nawe tagaburirwa nawe ari guhwera kamera nk'abandi baca baratungana imyaka 3 n'amezi angahe 6
Haleluya! Mu gafu ka nyuma no mu tuvuta twa nyuma. Arahiriwe umuntu yizigiye uhoraho. Arahiriwe azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi kidashobora kwiganyira mu gihe cy'uruzuba. Hari uruzuba rw'inzara ariko Imana iraseruka. Amen. Umviriza tuharengana. Imana ubwayo yaravyivuze ko ari umwizigirwa. Aha murabona Mose arabivuga na Yeremiya, tuvuga abo babiri gusa. Ariko Imana ubwayo nayo iravyivuga ko ari umwizigirwa. Yesaya dutera tuduga Yesaya 5:4 umurongo wa 10. Yesaya 5:4 umurongo wa 10. Imana yacu numwizigirwa. Nayo ubwayo uretse abayivuga ko ari umwizigirwa isanzwe ibizi kandi kavyivugako. Kandi Imana ntiyibeshera. Hari byo twe twibeshera tukivuga ko turi bitangaza twebwe ariko kandi atakigenda. Numviriza 5:4 umurongo wa 10. Kuko imisozi izovaho n'uturambi tuzokurwaho ariko ubuntu bwanje ntibuzokuvako. Kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeraniye ntirizokurwaho. Nije uhoraho nkugirira ikigongwe mbivuze. 11 kuba ari mu mageragezwa. Ewe uhazwa ukazungagizwa n'inkubi y'umuyaga ntugire ikikuremesha. Nzokubakisha amabuye ya simaragido. Amen. Amatanguro yawe nzoyubakisha yitwa safiro. Iminara yawe nzoyubakisha amabuye atukura. N'ibirimba byawe nzovyubakisha amabuye akayangana. Kandi uruzitiro rwawe rwose nzorwubakisha igiciro. Amen. Iyo ni Imana izi ubwayo ko ariyo kwizigirwa. Amen. Imisozi uturambi ibyo bizokugwaho bizovaho ngo ariko. Amen. Ubuntu nagusezeraniye n'amahoro ntibizokugwaho. Isezerano ry'amahoro nagusezeraniye ntibizokurwaho. Ni jewe uhoraho ndabivuze. Acaragaruka kuri wa undi mwene data ntazi. Ashobora kuba ari ngaha canke atinjiye mugabanyumva ubwizigwa bw'Imana se kubakijwe gusa. Hariho umuntu bibaza ngo ubwizigwa bw'Imana guharuka ku bantu bakijwe gusa. Uba wasomye nabi. None si Yesu yavuze y'amajambo ndayagarutse ngo muri Matayo ngo kubera Imana aragahore ituma imvura igwa ku misozi y'abanyavyaha no kuyabagororotse. Aho Imana yotubaza twebwe ingene twikunde iti hemwe mbega imvura ndayirekure hehe aho twoyirangira hamwe twoyerereza twoyizungagiza yo mugabo ntitubaza ubigomba uvyanka irayirekura canke ikayigumya kandi uvuga ngo kubera iki wayigumije mu bwizigwa bwayo ikihora yo iragororotse ngaha uzungagizwa n'imipfunda ukabura ikikuremesha. Urabaho mu mwanya mwene uwo witwa wiki. Ibyo ni iki ku muntu? Ngaha Yesaya avugishwa n'Imana ngo ewe uhahazwa ukazungagizwa n'inkubi y'umuyaga ntugire ikikuremesha. Nzokubakisha amabuye yitwa simaragido. Turiko turaja mu ijuru tuzobimenyerayo. Uwo kubaza simaragido rimeze gute? Turafisa ngaha abahinga mu byo kubaka ariko amabuye yubakisha ntiturayaronka ino kweri. Simaragido murumva mu gutangura atarimo n'isima none. Mu bashakashatsi mwinji ntimwumva ko ari ibintu by'inkomezi none. Sima ragido
uribagizwa urahazwa ugira ati mpore waraye gute bimeze gute mbega nta mitete ntawe ukubaza ariko mpore. Amen. Bene vyo barabizi ariko nta muntu akujejwe. Nico gituma biri igabisha. Arahiriwe umuntu yizigira uhoraho ukabona unyizigiye jewe ejo uzondondera uzombura. Ukizigira umugabo wawe ejo simvuze ngo ntumwumvire ariko ejo uzomurondera umubure. Wagarukirije kuri uwo uzocugwa. Ukizigira umugore ejo uzopfakara ejo azogenda. Ubushitse mu gihe c'ici ukizigira umwana azoguhemukira. Ukizigira umubanyi ikintu cyose wo kwizigira shira ku ruhande. Shira ku ruhande mugenzi. Shira ku ruhande kuko no mukuza muri ivyo byose nta na kimwe waje muzananye. Waje wenyene. Mwaje muri bangahe? Wenyene. Nzokubaka Imana n'umufundi. Nzokubakisha amabuye twasimaragido amatanguriro canke urufatiro rwawe nzovyubakisha yitwa safiro. Ni vyinshi hano nagomba gukuramo ijambo ngo inaho ibintu byose bizovaho Imana irazi ko ari umwizigirwa. Nta wundi yovuga ibi, nta wundi ari habivuga ibi. Abantu bose bahari nanje ndimwo. Ingorane tuzigizayo, ingorane z'abantu tugomba guhangana nazo ni Yesu gusa ngo nimuze kuri jewe mwese. Abananiwe ndabaremerewe ndabaruhura. Ni wenyene nta wundi. Nta wundi. Muratwashiramwe n'ijambo rivuga ngo munyigireko. Aho wabwira abantu ngo anobwira abantu ngo banyigireko jewe. Ntibibaho ivyo bakwigire kwiki. Ni Yesu avuga gusa ngo munyigireko kuko jewe ndiyoroheje mu mutima nta manyamangira. Ndaciye bugufiya naho ndi Imana naragura amaboko barabamba. Naho ndi Imana barantutse sinabasubije. Inomve wumva munyigireko. Yesu ntagumuka. Ntagira amanyama. Yo. Umviriza. Twigira imbere gatoya. Ubwayo niko tuvuze ngo ubwayo yaravyize bivuze ko kandi ntibeshe ivyo twabisomye muri ubwo bwizigwa rero bwayo turacari mu bwabizigwa bwayo hari ibintu itadukundira. Hari ibintu natwo twobihitamwo Imana itatwemerera. Hari igitemera Imana. None muraze muri ubwo bwizigwa ibintu itatwemerera Imana. Murabizi nuko tutarasoma mwabisomye kenshi. Duseme mu cete ca mbere ca Bikorinto. Mucamoni muri ubwo bwizigwa bwayo ibintu itatwemerera biriho. Aho muri ko murarondera ngo mbega bashango n'ivyaha itatwemerera. Si ivyaha ngire mvuge. Oya. Hari ibintu itatwemerera mu cete ca mbere ca Bikorinto. Muri ubwo bwizigwa bwayo nibwo butuma itabitwemerera. Ibice 10 umurongo ugira 13. Hari ibintu itatwemerera Imana. Nta cabagerageje kitare cyo umuntu yoshobora kwihanganira. Ariko Imana niyo kwizigirwa. Ntizobakundira ko mugeragezwa nibiruta ivyo mushobora. Ariko hamwe n'ikibagerageza izobacira icanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira. Amen. Haleluya. Imana ntizonkundira
kugeragezwa n'ibintu ntashobora naho nobihitamwo ntizonkundira kujya kw'abana bacu. Turafise abana, umuntu agifise nk'umwana mutoyi yomubwira agifise nk'imyaka 2 ngo mpikibido nje kuzana amazi, umuvyeyi yokimuha ntibikunda. Umwana yobwira nyina ngo mpiyombuga iti karisha ubugi bwose nkota ngo mbe ndakina nayo, yovyemera nyina ntibikunda. Hari ibintu rero Imana itadukundira. Muri ibi bintu bijanye n'amageragezwa ejo twarayize ngene mbwemo yajanye Yesu mu bugaragu. Ibijanye n'amageragezwa ngenda ndakubwire, ufatiye kurya vyabaye kuri Yobu, nukuvuga Imana ivuze ngo ntizadukundira. Iri ni geragezwa. Uyu ni wewe canke jewe. Mu kwigeragezwa riza rero Imana iraryakira ikaribona, uryiribonera kure, wowe utararibona nanje nararibona, igacakira wewe igashira ku munzani, ikacagenda iryo geragezwa igatereka ku munzani. Mbega uyu muntu ndavye ibiro vyiwe n'uyu munzani yobishobora? Yara Imana iravye igasanga hariho uburinganire, umunzani urakwiye. Naha ubona Imana yacibwira Satani ngo genda umuri wenda uguhaye ariko umutima we ntushikire, vyose genda ubikubite. Ntajyabagerageje atagiye umuntu ashobora kwihanganira ngo Imana ntizadukundira. Amen. Niri nini uko ndabyumva se kuryumva wewe. Ntizadukundira ko tugeragezwa ibiruta ibyo dushobora kwihanganira. Ubonye bije Imana yabonye ko Gerard arabishobora, yabibonye. Kubera iki? Imana irankunda gusumba wewe ingene unkunda wewe. Mpora mbona mu manza ngene abantu biriza ngo kandi urazi ndagukunda. None kuririza mubwira ko umukunda, ikimuranga ko umukunda aho mwabaniye kutari bwayimubariye kuri kurarira uwo musagiye ngo kandi urazi ko ndagukunda, ngo kandi ngo sivya, ngo ni vya vrai vya vrai. Toka bintu vy'amabumosiyo abantu bakwega mu bantu. Umviriza, Imana irankunda gusumvya madamu wiwanje. Mbere ahantu kure wamukeize nawe unyumva, Imana iragukunda gusumvya umugabo wawe naho yoguterura. None uvuze ngo aragukunda ko yaguteruye, aguteruye ungana iki? Ntigukunda yatumye utakorotse, wewe urinda ntukoroke, ikakwemerera ukavuka ugashika aho ntigukunda, ikakuzigama ya myaka atarakuzi akaza kukubona hageze ngo ndagukunze. Oya, yavuga ati ndaguhisemwo muri benshi. Imana yaragukunze wewe. Amen. Kubwiyomvo rero ntizogukundira naho wovyemera kugeragezwa n'ibiruta ibyo ushobora kwihanganira, ntizobikunda. Mu vyidakunda ico kirimwo jaribiwa ariko ntikwanga, geragezwa nta ngorane, Amen. Ntizadukundira. Iradukunda tuba twarakorotse turinda, iradukunda tuba twaguye mu vyaha. None ntuzuri kwa maraya, none ntuzuri widandaza nk'umumaraya, none ntuzuri imboregwa ko waguye hasi. Kwari ki waguye ahantu heza ntugwe mu kinogo, kandi ntiwagikwesye nguvuye ngo nagiza amanyanga ngo amayeri ngo ntimbade kinogo. Waragiye aho woguye uradandabagirana hamira kurenganya, urapfurupfu hariya hageze iti ndagukunda. Iraza kubera umwizigirwa, iraguterura iguterekamwo ngo ba. Amen. None umusufisi ivyizigiro byo kuzoja mu ijuru.
mbariro mwicaranye ni rinini uti ntizogukundira kugeragezwa nivyo udashobora kwihanganira. Uti hamwe n'ikikugerageza izogucira icanzo. Icanzo kiriho. Ndabonamwo abantu batarimvukira bibujumbura bavuye hagati mu gihugu. Hari urugo na rumwe mwari bwabone rurimwo umuntu w'umugabo yiyubashe rubura icanzo. Ntivyakunda. Icanzo si irembo. Mw'irembo ni wima. Ariko mu canzo birahinduka. Kandi icanzo ntigicamwo umwasi, gicamwo umukunzi. Mwateramanye ku mugoroba irembo waryugaye uti ntaco aho uza guca hariho. Haleluya. Icanzo ngo ntugicishamwo umwasi, ukimucishije mwagenda aracagura kigava kikazoba irembo. Kandi cari canzo ariko umukunzi ati hararengana tego ukuma kakaragarira ucurengana. Yarengana agahongera akagira gute agahaguruka akajiyaje. Hari icanzo rero mu vyo urimwo, hari icanzo ivyo urimwo, hari icanzo, hari icanzo, hari icanzo, hari icanzo, hari icanzo barko, hari icanzo co gusohoka. Haleluya. Ntazodukundira ko tugeragezwa ukabona uraburaye ntiwidogera Imana. Hari abamaze 3 4 kandi bagishima Imana. Ego kabisa ntuze widoge. Ntuze widoge. Ngo jewe ndagwaye. Hari usanga ngo jewe sidi Imana yampoye. Urumva ngo ntazishwa muhoye. Muhuye ari karagenda hewe. Nagenda mu bitararabe ntamenye ivyo ari vyo. Umuntu umwe ari karagenda ngo umugongo uragwa. Ngo urumva kandi ari karagenda. Hari abantu bamaze imyaka 10 n'iyindi akubwira ati jewe barambariye kwanzova ngaha nja kumpanda. Umugongo nakorotse ku kigazi iri gufa ryaravunitse urutiga umugongo aha barampebuje genda waha. Kongo muhemu uzigiripe ngo barandotse kweri. Kirepe. Twigire imbere gato dove turangiza. Ntizodukunde hano twari tugeze no kugeragezwa iruti bidoshobora kwihanganira. Twebwe birashoboka kutugora kuba bizigirwa. Birashobora. Birakene ko tuba bizigirwa. Twahereye ngo Imana numwizigirwa. Natwe turakwiye kuyizigira. Ariko kandi hambavu yo kuyizigira turakwiye kuba bizigirwa. Ariko twebwe haraho bitugora. Niko Paulo abwiye Timoteyo, kandi uwo Paulo murazi ko ari umuntu munini mu vy'Imana ahamvye bitari biki. Ariko uri amajambo yabwiye Timoteyo mu cete gira 2 gice ca 2 uriya murongo wa 13 uko yamubari cete ca 2 ibice 2 umurongo wa 13 murongo umwe tari muremure yamubariye ngo naho tutoba bizigirwa uwe ahora ari umwizigirwa kuko adashobora guhindagurika. Imana idutabare. Twebwe rero aha turi abantu bahindagurika. Hari umuririmbyi yaririmbye muri zindebo zo guhimbaza Imana ajya muri kantiki yavuze ngo kera mu bugingo bwanje nagira gute. Woca umushirahe uwo muntu none umuntu ahindagurika woca umushirahe mu dukoko dutembera n'uruvo canke uruvu nibwo rusa naho rugeze. Kera mu bugingo bwanje narahindagurika. Uyu Paulo avuga ngo naho tutabizigirwa uwe ahora ari umwizigirwa
kuko adashobora guhindagurika. Abaheburayo 13:8 bavuga ngo Yesu uko yarareje uyu munsi niko ari kandi kugeza ryari, niko azohora kugeza ibihe bidashira. Tugombe tuje mu mubiri tuve mu mpwemu. Basi wewe uko wareje uyu munsi niko ukiri. Bamwe agati je niko nkiri, ariko Imana yo ndiko ndasenga Imana ngo iguhe kuramba. Ni uzomenyera ibi bintu. Yes, umuntu umengo yarahishuriwe mu ijuru ngo aratemberayo. Nigeze kumva inkuru kera ngo ariko aragenda rero ngo aboneyo, ngo abona umuntu w'umusore yambaye neza, ngo asa neza kweri. Aragenda baramuramutsa ati none we witwa nde? Ati rega je nkanda kwibye ntiwomenya. Ati je nitwa Aburahamu. Sa nitwa Aburahamu. Umwe batwereka w'imvi n'igihara bigera hariya n'ubwanwa bwera ni wewe. Umwe ati ni jewe, kuko umuntu biriya byo mwisi twambaye n'impuzu n'amasato n'isato n'amagunira umuntu aje na carotsa ino bamara abasore nta mutamariyo cyangwa mutamakazi. Ati wewe wa mutama wa kera tani jewe. Nukuvuga rero Yesu ko yarari nimba yaduze mukire hari umusore, kuko bavuze ko yari umusore yari bwagire mariage. Abantu babaye abasore bagenda batagize mariage, Yesu arimo. Bibiliya ivuga ngo indya ni mu Bikorinto ngo indya nizinda ninda niyindya, ngo kandi iyo nda nizo ndya naho bitwambika ibara ngo bizokugwaho. Siko none umuntu agize mariage ntaje mu ijuru yovuga ngo ntaco, ngo ntaco ngo kazema nagize mariage ntaco. Guhusha ubugingo kubera mariage wopfa umupfu utagiye kubaka cyangwa ugapfa nawe utagize mariage uri umukungu mugabo kazoja mu ijuru. Yego kweli, yego. Ino Yesu ko yarari rero, Yesu yagiye adashaje, yarakuze nk'abandi bana. Yandirimba avuga y'amajana 227 yakuze uko abandi bana bakura, mugabo ntigeze asaza, nta menyo yahongotse. Yesu yagiye atarahombera ni misaya n'ubaracara uko amugabo bavutse mu nyuma ziwe. Haleluya. Uko yarari mu guharira niko akiri no munsi. Uko yarari mu kwanga icyaha niko akiri no munsi. Uko yarari mu kugira neza, ariko umuntu nuba kitugirira neza kandi ataduhagazemo ngo tumubone akidusengera. Haleluya. Uko yarari jewe byo ntibikunda, ntashobora guhindagurika. Rero twa turahindagurika, urashobora gufata ukwezi gukome kumuko kwezi Imana kugende yaraguhinduye ibintu byose wabicira urubanza wabivuyemo, ariko kugukurikira ukavyisangamo. Ibyo bavyita guhindagurika. Guhindagurika ivyo rero Yesu Bibiliya itubwiye, Pawulo abwira Timoteyo ati uwo ndakubarira rero twebwe naho tutoba bizigirwa we ahora ari umwizigirwa, kuko ntashobora guhindagurika. N'umwizigirwa kuburaha nuko ari umwizigirwa, kuba wumva ibi n'ubwizigirwa bwiwe, ntashobora guhindagurika muri bwa bwizigirwa bwiwe. Ko ariyo kwizigirwa rero no gukora irakora, na vya bindi vy'iwawe n'ivy'iwanje izobikora.
izobikora. Tesalonike ya mbere ndiko ndatera nsozera. Tesalonike ya mbere 5. Uyu muntu yahamagawe n'Imana yarahiriwe kuca yizigira, ariko umuntu yazanywe n'abantu araraba bihindure, abazimana ati mbega niwe wanzanye canke naradutse. Umviriza hariya mbere naho nohera kuri 23 5:23 nagomba umurongo wa 24 ariko duhere kuri 23. Kandi Imana nye n'amahoro ibe ariyo ibeza rwose hehe impwemu yanyu ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Ibahamagara niyo kwizigirwa no kubikora izogira gute? Amen. Imana nyanamahoro abe ari ibeza rwose impwemu yayo ubugingo n'umubiri hamwe byose hamwe. Hari abantu baduka ngoya ngo Imana ntizoraba ibintu by'umubiri. Futa ndakwereka handi herekana ko Imana izoraba iby'umubiri. Icete ca 2 ca Bikorinto ca Bikorinto 7 be musoma Bibiliya bizobafasha. Icete ca 2 ca Bikorinto 7 nuko umurongo wa mbere, nuko bakundwa ko dufise ivyo byasezeranye twiyuhagire ubuhumane bwose bw'umubiri n'ubw'umutima kubabera tugushikishe kubaha Imana. Amen. Nivyakunanira birakunanira, si vyagezwe n'abantu ivyo, ni Bibiliya. Imana nyenamahoro nta muntu nyenamahoro abaho. Imana nyenamahoro abe ari ibeza rwose impwemu yanyu ubugingo bwanyu n'umubiri byose hamwe ngo bizigamwe bize bisango bitagira umugayo kuri wa musi wa Yesu Kristo. N'imibiri yacu izorabwa ntitwayihawe ngo tuyigire uko tugomba, kuko ntituyiganza, ni sengero za mpwemu yera. Sigwawe nyene uwo mubiri hazowukenerera ntazokubaza ngo mbega urawuma ndawujane ndawusubize yo wahora uremera ntiwemera, azowujana hageze ariko utahumanije. Imana niyo yo kwizigirwa, iduhamagara ibahamagara niyo kwizigirwa no kubikora izobikora. Duheze rero tuvuze ngo iki? Imana iragomba ko tuba bizigirwa. Reka utereke kuhasoma muzohisomere Luka 12 umurongo wa 42 n'icete ca mbere ca Timoteyo 1:12. Hajya muri Luka bavuga ngo wabaye ni oya, reka tuhasome n'umurongo umwe no mvuga ku mutwe wo muri Timoteyo. Luka 12:2 n'umurongo mwiza. Umwami Yesu nawe aramubaza ati ninde mubwiriza wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigarana abo mu rugo rwiwe ngo abagaburire ku ngero yabo igihe kigeze? Hahirwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Umushumba wo kwizigirwa niwe ashobora gukorera Imana. Umukozi w'umwizigirwa niwe ashobora gukorera Imana ikavyemera ikanezerwa. Hajya twavuze mu cete navuze ca 2 canke ca mbere ca Timoteyo
navuze icete ca mbere ca Timoteyo 1:12 avuga ngo ndashimira umwami wanje Paulo, ndashimira umwami wanje yabishoboje ko yanyiyumviriye ko ndi uwo kwizigirwa, akampa ubusuku naho nabanje kumurogota ko no kumuhiga no kumwambika ibara, ngo ariko ivyo nibikoze ntabizi, ndarizera Yesu adutabari. Umuntu w'umwizigirwa ndamushimira ko yanyiyumviriye ko ndi uwo kwizigirwa, akampa ubusuku. Mu guheza rero natwe turakwiye kuba bizigirwa. Ivyo rero nta muntu abihitira mu wundi, kandi aho turasoma ni mirongo migufi ngo turayisoma hariya muri Zaburi. Turakwiye kuba abizigirwa 119 umurongo gwira 30 handitse ngo mpisemwe inzira yo kuba umwizigirwa, nashize imanza zawe ziroranye imbere yanje. Amen. Mpisemwo inzira yo kuba umwizigirwa. Umuntu ashobora guhitamwo inzira itariyo. Mpisemwo inzira yo kuba umwizigirwa mu byo njejwe, umwizigirwa ku kazi, umwizigirwa mu muryango, mu rugo, umwizigirwa mu badukorana, umwizigirwa mu bo nkorera. Mpisemwo umwizigirwa mu bo nkoresha, ndahisemwo kuba umwizigirwa ku mufiyanse wanje. Iryo ni jambo rigumye. Besho no musi ntagenda n'umwe agenda na batatu canke bane. None umwizigirwa nuwuhe muri abo? Numwe wari wakunze ugasanga ntagira amahera. Mpisemwo inzira yo kuba umwizigirwa. Umuntu arabihitamwo cyangwa ahitamwo ubugaba, nta muntu abihitiramo ubundi ivyo. Kabiri, iyo duhisemwo iyo nzira tuba duhisemwo ubugingo, tuba duhisemwo kubana n'Imana. Tuguma muri Zaburi 101:6 ni hafi yaho. Amaso yanje azoba kubizigwa mu gihugu kugira ngo tubane. Ahisemwo inzira yo kwizigirwa, ahisemwo ubugingo, ko ahisemwo kubana n'Imana. Udahisemwo inzira yo kubwizigirwa, ubuhisemwo kuba wenyene, kandi uzoba wenyene ushobana na Satani. Ntibikunda kuguma wenyene, ni babiri badodora, uwo ugurura ari we yinjira. Cyanyuma umwizigirwa ku ruhande rwiwe, inyungu kuri we. Imigani 28:20 cyo dusenga Imana. Inyungu kuri we nyene, ubwizigirwa n'inyungu ya nyene bwo. 28:20 umuntu w'umwizigirwa agira umugisha abahabonye unganiki. Ntimurahashikayo, muza mwarambiwe aho mwasomeye. Haki abakora gusoma gafana ntimuba murarambikwa cyangwa kaji. Uyo murongo tuherezeko 28:20 umuntu w'umwizigirwa agira umugisha unganiki, agira umugisha mwinshi, ariko wihutira kuba umutunzi ntazobura iki. Nukuvuga uyu mugisha umuntu arakora Imana igahezagira. Ntagomba ngo akoze indwi imwe. None umuntu mu by'ukuri avuye ku ishuri, baramuhaye urupapuro rw'umutsindo, uramwizigiye ko yize ibiharuro kontabilite, aze aguteranirize ibintu byo mu mangazini yawe. Mwavuga ko uzomuhemba basiga igihe biragoye 400 canke 500. Avuye kuri kaminuza, ahakoze amezi 6, atahandi akora, agacagura imodoka. Yayikuye na wewe nyenevyo, hari naho utoranayigura, agacagura imodoka. Canke ukumva ngo nawe afise imangazini gwiwe yakuye muri iyo yiwawe. Mu nyuma mugiye mu biharuro yarahombeje, agacaja mu mbimba.
mugabo ngira ngo umuntu akijijwe ntiyo mujana mu mpimba. Ega ntuburi kurakoresha umukiriso, ubikoresha umupagani. Umupagani agoza amakosa acacirirwa imanza nk'abapagani cyo kimwe nawe. Bavuze ngo ntibambarira inkota ubusa, baramudidira nyene. Ega ntibamwivye, niwe yivye, ntivyamutakaranye. Ahisemwo hano biri tubariye ngo umuntu w'umwizigirwa agira umugisha mwinshi muri utwo dukeyi afise. Paranumviriza ku radio abantu bakora ivyaha, namwe muhora muvyumva ngo kugira ngo uve muri ivyo vyaha ngo wo gufasha iki, ngo woma nk'umutahe, ngo ugoma nkangahe, ngo woma nk'imiliyoni 2-3, agoma miliyoni 2-3 zagusa ataco yagukoreye, kandi agomba guhera ku mutahe ugera hariya. Abandi avuga tuwombe kilo kimwe c'ivyema, kandi uwo muntu ahere kuvyema agomba kuva muri izo ngorane. Imana ikimuhezagira ejo abari biro 2, 3, 5, noneho yijaje akazo afise ikamyo. Mwene uwo agira umugisha mwinshi kuko azosenga, Mana ututwema rasi ibonekemwo, kandi Imana izobikora. Mugabo uyu muntu agomba gutunga n'ingoga. Ngoya afashe umushahara w'400, yahora abana n'abandi. Ngoya ngo ngoma inzu yiwanje ngo irimwe amakaro, agasanga iriho 300 cyangwa 305. None uyo muntu azoteba abo muntu none, kandi agabo bene data abana bacu n'ababigeme niyo yamuhenda turazura abahomba, agaca asanga ni mu makaro, azocagira ngo arosa haba. None uzoyarya ayo makaro, kizobuza kuyasonzana kandi muri yo, kandi maze kuzana nazoba iyo ntazoba kishobora, mudoca muyivamwo ugene muri zimwe wanka. Kandi uwo wari yakurondeye yari umuntu yo kugira ikimazi, muhere azero mukadugana, namwe mugomba kugenda gushikira mu vyuzuye. Shumukura uronga ivyo kugutunga. Mwibaza ngo zisambugwa niki? Hari bene abantu bemera cengana gutya gacaza aje kuri ivyo wamubari asanga nta bihari, none hacakata kagenda. None bagenzi, uyu murongo ni munini. Uvuze ngo umuntu w'umwizigirwa agira umugisha mwinshi. Haleluya! Umwizigirwa agira umugisha mwinshi, Imana iramuhezagira. Ariko umuntu agomba kuja mu vy'ubutunzi bwihuse, yivye abeshe apfunze ikiwani. Ndabonye ibintu vyunguka 10 ngaho ndabizane duca twunguka 5, kora muvuga cyo yatanga kabura inyungu n'umutabi kagira rimwe. Komba gutunga n'ingoga. Reka dusenga Imana. Mbisemwo inzira yo kumwizigirwa. Imana niyo kwizigirwa n'umuntu no kwihana. Cete cambere ca Yohana igice cambere uriya murongo kuva ku murongo w'icenda kugera ku w'icumi. Imana niyo kwizigirwa, nitwatura ivyaha vyacu niyo kwizigirwa kandi igororoka. Ivyo bituma iduhari ivyaha vyacu ikatwoza kugwebetere kwacu kose. Twuname imbere y'Imana, duce bugufi. Mbega twabonye ngo uwo muntu yizigiye Uhoraho arahiriwe. Haraho umuntu usanga yizigira ibitari vyo, akizigira abantu bakamuhemukira bikagorana, nawe ugasanga ubwizigirwa bwawe bwaratakaye. Hari umuntu utabereye umwizigirwa agira ngo uri umwizigirwa, yagira ngo urakijijwe umubera ingorane. Ndagomba turangize tugusengera Imana tubone gusubira iyo twaje tuva. Ingo aha niwe watwegeranije, twaje kubera wewe, twese turinga. Urabaza n'abataza, natwe dusigura twaje kubera wewe. Imana n'umwizigirwa, wewe urayizigiye. Gatatu, weho uri umwizigirwa. Mu byo wizigiwe ko n'Imana ubona ubigira uko mwabivuganye. Bimwe wavugira imbere y'Imana tuje bino bintu ndabihevye singisubira. Warabaye umwizigirwa.
jewe naho womera sinzo gukurikirana, ariko Imana iragukurikirana cyane. Imana yacu ntihindagurika, uko yarejo uyu munsi ni kwiri, ariko twebwe suko turahindagurika. Muratanga inzira, baha inzira buruke hepfo, ururuka hepfo haragutse aho, ntimuzibire inzira. Imana niyo yo kwizigirwa. No kubikora izobikora. Ndagomba nsabe Pasiteri Majanja asengera aba bantu bapfukamye imbere y'Imana. Urakoze Mwami Imana y'ubushobozi, urakoze ku majambo y'ubugingo duhawe, urakoze ko wewe wayavuze kuko yavugiye umukozi wawe agira ubushobozi bwo gushikana abantu munsi y'umusaraba ngo bature ivyo umwasi yabateje bibabuza ubwizigirwa bwiza imbere yawe. None rero abantu bagufukamiye turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, ubagirire imbabazi, usibanganye ibicumuro bacumuye imbere yawe, baragabitanije imbere yawe, witegereje warahuze mu bwizigirwa. None waje kwatura ibitsindisha Satane, imigera yose Satane yabateje bayitsindishije. Mu izina rya Yesu Kristo bahabwa imbabazi, amaraso watuviriye ku musaraba bashikire, bibagira imitima yabo, bibagira ubwenge bwabo, bibagira ubugingo bwabo, bibagira imibiri yabo, babe abera nk'uko nawe uruwera, kandi ubahe ubushobozi bwo kunesha wa mubi. Ntibasubire kubura ubwizigirwa, ntibasubire kubura ijambo ry'ubwizigirwa imbere yawe. Bakwizigire kandi basabe kuba bizigirwa kandi ubagabire. Mana batera iryo teka, bagirira imbabazi iminsi bitamenya bwabo, wirengagize ubaharire, ubemere b'abahungu bawe n'abakobwa bawe bagendeshwa no kwizera n'ubwizigirwa bukenewe imbere y'Imana. Urakoze kuri umwami n'umugisha muri bo, urakoze kubejeje. Hanyuma rero washoboze kunesha wa mubi, washoboze kudasubira inyuma ukundi, washoboze kukurondera bakuronke, washoboze gukora ivy'ubwizigirwa, washoboze gukora ivyo kwemerwa neza imbere yawe. Ubatunganye mu nzira zabo, ubatunganye mu migabo yabo, ubatunganye mu mibereho yabo, bakunezereze muri byose. Babizirwa bawe bazohabwa ikaze mu ijuru. Turabasabye kunesha iminsi yose ko bukeye ko bwije, bakandure mu makanda ya Kristo, banezereze Yesu, baze bahabwa ikaze mu ijuru wa munsi twiteze tutazi isaha. Urakoze kuri umugisha w'abantu, urakoze kubahezegeye muri byose, urakoze kubari ibyaha mu izina ryawe rya Yesu Mwami, amen. Hari aho usanga umuntu ari muri ivyo twumvise bimuzungagiza, ariko biravuze ngo Imana nizodukundira ko tugeragezwa n'ibiruta ibyo dushobora kwihanganira. We wumva ufise uti ndafise ikintu numva kimpanze, hagarara aho uri dusenga Imana. Ndafise umutwaro ngomba kuvugana n'Imana yanje, arahiriwe yo muntu yizigiye uhoraho. Wizigire uhoraho, ntiwizigire uja gusenga. Oya, uja gusenga araguherekeje, ni uri kurivugira imbere y'Imana. Reka duhamagara uwundi aze gusenga Imana, yoba hagufi. Ngusenga Imana, ngusenge.
Mana yacu se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye imbabazi n'ubuntu wamye ugira uhereye kera hose. Twakuze twumva intahe abatubanjirije bagiye bagushingira yuko wagenda ukiza, n'uyu munsi urakiza, kandi natwe twarabibonye tubishingira intahe. Naco gituma uyu munsi intahe ishinzwe yemewe n'aba bahagaze imbere yawe Mana. Ubagirire imbabazi, ukize ubugingo bwabo, ukize imibiri yabo, ubagirire neza, ubahezagire, ukize ishengero ryawe. Abantu bawe baragukeneye, naco gituma bifuza ko wobakorako umwe wese, kuko ikiganza cawe ntikibaye kigufi, ukuboko kwawe ntikubaye kugufi ngo kunanirwe n'ugukiza, kandi ugutwi kwawe ntabwo kwazivye ngo kunanirwe n'ukumva Mana amasengesho y'ababene data bari imbere yawe bagutakambira. Ubakiriza ababo nabo nyene ubwabo bakize, uzobukoze Mana, wiheshe icubahiro. Hari n'abandi bafise iyindi mitwaro itandukanye, bafise ibibazo bituma baniha mu mitima, bituma biyumvira yuko bahebwe, bo batameze nk'abandi, bo batagirirwa ubuntu nk'abandi. Nabo baserukeko, ubagirire imbabazi, ubature imitwaro yabo, uzobukoze. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Nuko bibabere ko muvyizeye. Yesu abahezagire cyane.